Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Naho ibihuta by'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho noshobora kwisha mu maraso y'umwami Yesu. Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Naho yondungikira amarushwa b'inkumbuzi wacu mw'ijuru, Imana itwigishanya urukundo ntahiduhanisha uburake. Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Umwansi wacu niwe Satani, naho yontegesha ubugunge, ndazi ko ibimeze nk'ibinyica Yesu abihindura amahoro. Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Iyo nikore y'umusaraba, naho umubiri wobabazwa, Yesu azigama umutima wanje, ntakizotwara umwana wiwe. Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Iyo nikore y'umusaraba, naho umubiri wobabazwa, Yesu azigama umutima wanje, ntakizotwara umwana wiwe. Yesu aramisha, aramisha, atamagorwa yonsanga. Yesu aramisha, aramisha, yampfumbase mu kuboko. Haleluya. Data, Yesu arakoze. Ndasubiye kugaruka, ni Françoise Habonayo. Nshimiye data wa twese kuko yemeye ko twongera kuba hano tuvuga Yesu n'ineza yiwe. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ngo Yesu arampisha, ngo kandi ahora ampisha. Amena. Aravuga ngo kandi naho umubiri wobabazwa, ngo Yesu azigama umutima wanje. Imana ishimwe. Uyu munsi numva mfise ijambo mu mutima
ijambo rivuga ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cacu. Iryo jambo nari ndarifise no mu minsi iheze, ariko n'ubu numva umenga ngomba kurisubiramwo, yuko munsi y'ijuru Imana yagenye ikintu cose. Imana yashiriyeho ikintu umwanya wacu. Imana ishimwe. Ngo hariho igihe co kurira, hakabaho n'igihe co kuririmba, hakabaho igihe co gusenga n'igihe co kwishurwa. Hari ibihe byo gutera n'ibihe byo kurandura ibyo wateye. Nuko bimeze. Maze iminsi ndiko ndiyumvira ku mpfu ziriko ziraba muri kino gihe, kandi ncengira ko nihanganisha na bene data bari mu bihe bikomeye, mu bihe by'umubabaro. Ego, mu bihe by'umubabaro, Imana data ibaremeshe, Imana data ibibuke. Hari ibihe rero umuntu acamwo ukumva umenga isi n'ijuru birubitse, ukumva umenga yewe oya. Ariko uko bimeze ko kose, hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo inzira niyaca no mu muriro, ngo umuriro ntuzogubabura. Ngo inzira niyaca no mu mazi, ngo inzuzi ntizizokurengera. Inzira niyaca mu ruzi mweneda, uruzi ntiruzokurengera. Jane yumvira nti mbese inzira irashaka guca mu mazi, bigenda gute? Kubera iki inzira yoca mu mazi? Nta handi hariho yoca atari mu mazi. Ariko nsanga hari igihe aba ari iyo nzira nyene, ntuca iruhande, naho nyene niho ubwirizwa guca. Rero igihe ubwirizwa guca aho hantu, aho ni hahandi Yesu aca avuga ati humura, naho bimeze uku ndagufata ukuboko. Ngo humura, naho bimeze uku ndagufata ukuboko kandi ndakugwanira. Rero iyi nzira iciye mu mazi, akaba ari aho nyene ubwirizwa guca. Ico umuntu akora, yunama muri Yesu akavuga ati Yesu, aha rero ni jewe nawe, ni wowe kunkomeza, ni wowe kumfata, ni wowe kundemesha. Uyu muririmbyi yavuze ngo iki? Ngo bimeze nk'ibinyica. Ngo iyo Satani anzaniye ibintu bitera umubiri bikamera nk'ibinyica, ngo Yesu ngo aca abihinduramwo amahoro. Hariho ukuntu rero Yesu ahora abigenza. Ivyo bintu bikuremereye yumva umenga n'umusozi, aho abandi baca badeprima, bagaca basara, bakaja mw'ibarabara, weho uca uboneka ari wewe wumva nyene umenga uremesha n'abandi. Kubera iki? Kubera Yesu arico yakoze. Imana ishimwe. Turashimiye Yesu. Yesu atadutererana, Yesu ataturekura mu bihe bikomeye. Yesu ataturekura mu bihe bikomeye. Ngo inzira niyaca no mu muriro, ngo imbeya ntizizokubabura. Mwene data uri kuraca mu muriro, ushobora kuba ari wewe uri kuraca mu muriro w'ubugwayi. Ubugwayi buba buri kuri wowe, nta wundi uburemeka. Ego me n'abari iruhande yawe barashobora gusufra kubera ubwo bugwayi bwawe, ariko hanini ububabare bwinshi buba buri muri wewe. Ushobora kuba uri kuraca mu muriro wo kugwaza. Ivyo ukaba ari umuriro wawe. Ushobora kuba uri kuraca mu muriro w'ubukene, w'amadeni akurengeye, ubona byiyongera uko iminsi yiza, bikiyongera ukamenga nayo uri kuri ekonomiza, nayo bariko barakurunda ko hejuru kubera byakunaniye kuriha n'ibindi. Ntaco bitwaye. Yesu yavuze ngo naho uzoca mu muriro, umuriro ntuzokubabura. Ngo naho uzoca mu mazi, amazi ntazokurengera. Imana ishimwe. Dushima Yesu abana natwe mu bihe bikomeye. Si ibyo gusa, ushobora kuba wabuze umukunzi wawe ukunda, wabuze umwana wawe ukunda,
agapfa akiri muto bikakubabaza. Mana we, si ibyo gusa ushaka kuba wagize ibibazo bikomeye, nta wodonda ibikomere bishobora kubaho ku muntu, ariko uko bisa kose nagomba nakubwire ngo dufise Imana, dufise Imana. Iyo Mana nyene yasezeranye ivyo, yarizi ko ivyo nyene uzobicamo, yarizi ko iyo nzira igoye, yarizi ko iyo nzira uzoyicamwo, kandi ntiwepuka, nta handi uca ngo ntubibone, nta hantu twoca ngo duhunge urupfu, oya. Ariko iyo turuje turakabiriyana nago, turahura nago. Iyo ibyago bije ntubihunga, ucaho nyene kandi bikagusiga uhagaze, ariko vyo bigahera. Imana ishimwe. Ngo nta mvura idahita, nta joro ridaca, niko bimeze. Ibintu birakuranwa. Uyu munsi uri kurarira, ariko ejo hariho impundu. Imana ishimwe. Ico Yesu agukorera ni ukugukomereza umutima, kuko burya umutima niwo ubwirizwa kuguma uhagaze, uguma utanyiganyiga, peu importe des situations uba uriko uracamo. Umutima niwo wonyene usabwa kuguma uhagaze mu kwizera Imana, ushikamye mu vyizigiro bizima. Imana ishimwe. Umubiri urashobora kubabazwa, urashobora kubabara, ukarira, ukaboroga, ivyo nibisanzwe, ariko umutima ntukwiriye kuboroga. Umutima ntukwiriye kuja muri eta yo kwiheba, kuko ugiye muri eta yo kwiheba ni hahandi bupfuye. Umutima ukwiye kugumana ivyizigiro, ukavuga uti naho biruko, naho bimeze uko, ndafise Imana. Naho bimeze uko, Data wa twese araturemesha kandi akabaremesha. Ndabizi Satani nawe akunda gufata ngo heraba, ukamenga uwo yagiye niwe wenyene yarariho kandi ufise n'abandi benshi nyuma yiwe. Ariko Satani akakumvisha yuko uwo menga bose bari bahagaze muri we. Oya, Kristo Yesu akomeze abo bose bari kwaca mu bihe bikomeye, mw'izina rya Yesu. Mwami Imana abakomeze. Nasanze hari uyu mubiri n'umutima ni ibintu bibiri bibana, kandi bikagenda birafashanya, bikagenda birakorana, ariko kandi kimwe cyose gifise hore yacu. Igihe umwami Yesu Kristo yari ku musaraba, yavuze ati umubiri uranse ariko umutima urakunze. Umubiri wambaye gutinya, wambaye kuruha cane, wambaye kuboroga no gutaka, ariko umutima uvuga uti haleluya, urakoze mwami Yesu. Umutima ukavuga uti Mana ndagushima, uyu mukunzi wanje wari wamumpaye twamaranye imyaka iniyi, warakoze Mana, warakoze, waturenganije ibihe byinshi, warakoze gushikiza isaha, warakoze. None rero mwami kubikunze gutya, habwa icubahiro. Umutima ukaba mu gushima, ariko umubiri ukavuga ati wapi, mbega sinzosubira kumubona, ibiki n'ibiki. Aho niho Yesu acaza akagutabarira. Umutima wawe ukomeye cane, ukomereje mu vyizigiro vyo mu Mana, n'umubiri ucubwira n'umubiri ati ihanagure, ejo uzosubira, ubuzima burabandanya. Imana ishimwe y'imyaka umuntu yamaze hano, Imana ishimwe. Umubiri ugaca ufuta amosozi, hanyuma ubuzima bukabandanya. Ushobora kuba ni wewe uri mu bihe by'ubukene buteye ubwoba, ukumva umega aha hantu ntuhava, urahava, kuko abarya abatunzi bose nabo nyene si uko bavutse ari abatunzi. Oya, baciye mu bihe bikomeye by'ubukene, ariko mu nyuma bikagenda biraduga. Rero aho uri uyu munsi nta ngorane, ejo ntizohinduka. Ni nka wewe wumva ucagatiwe n'ibiyaga,
ucagatiwe n'amafaranga atagira uko angana, ucagatiwe n'ayo mazu meza meza ubamwo n'iyo miduga myiza myiza ukuranya. Imana ishimwe, ico nico gihe cawe, ririmba shima Imana. Ariko kandi utibagirwa nuko mu mwanya mw'ijoro rimwe ibyo vyose ushobora kubikurwako ugasigara uri umuntu ariko arasegereza mu nzira kujya abandi bagira. Rero aho ugeze hose ubaha Imana, uvuga uti ibi mfise ni kubw'Uhoraho, kandi ibyo ufise wige kubikorera mw'Imana neza. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu yiyumvira ati niko bizokwama. Nta niko bizokwama muri iyi si, nta niko bizokwama iriho, nta namba. Kuko n'umuntu akiri umwana uko buca aguma akura. Numva hari niko bizokwama. N'impunzu urayambara hanyuma ikakurenga ukagura iyindi, nta niko bizokwama. Gusa uko bimeze uyu munsi, wame ufise umutima wo gushima Imana uko biri kose. Ibyo uri kuracamwo byose wige kuvuga uti Imana ndakubone, no muri ibi nabyo ndakubone, no muri aha naho ndakumve. Uharanire kumva ko muri kumwe na Kristo muri situation yose urimo. Yaba ari situation y'umunezero, uharanire kuba muri kumwe na Kristo. Yaba ari situation ikomeye, uharanire kuba muri kumwe na Kristo. Imana ishimwe. Imana yera y'ububasha ibahezagire. Kwari ukubaramutsa gusa, hari hageze igihe tutabonana, suko hariho impamvu yari yatumye bimeruko. Ariko uyu munsi Kristo Yesu yongeye kuvyemera. Ndamushimiye cyane kuko yabanye nanje muri iyi minsi à peu près 2 semaines ntari mboneka hano, ariko Yesu yari mu ruhande rwanje. Uyu munsi kubona nongeye kugaruka mvuga nti mwene data, inzira uri kucamwo ubicanemwo n'Uhoraho. Kurya yavuze ati niwe inzira niyaca no mu muriro. Umuriro imbeya ntizizokubabura. Inzira niyaca. Aho inzira iri kuyagucisha uyu munsi, aho nyene aho uhacanemwo n'Uhoraho. Kandi Yesu yavuze ngo sinzoguhemukira, sinzoguta. Kwari ukuremesha bene data bariko baraca mu bihe bikomeye, bene data bariko baraca mu bihe bigumye byo kubura ababo, byo mu masituwasiyo akomeye cyane, byo kumva inkuru mbi z'agaterabwoba. Hari inkuru mbi z'agaterabwoba zituma umuntu ahinda umushitsi. Ya nkuru ba Moridekayi bumva, abayuda bumva, iriya nkuru mbi ikuramo umutima. Bene data bari muri Amerika, bene data bari mu bihugu hirya no hino, bene data bari mu bihugu bitandukanye, hariho inkuru z'agacamutima, z'akavunamutima. Ariko uko bimeze kose dufise Imana niyo ifise decision ya nyuma ku bugingo bwawe. Imana niyo ifise inyishu y'ibibazo byawe byose. Rero mwikomereze mu Mana. Na amakuru turayumva. Uko uyumva wowe nk'umuntu w'Imana, wumvise ari ikintu c'agacavuto je imbere y'Imana. Kumwe abayuda babikora, ngo bafashe iminsi 3 bisonzesheje, basenga Imana ikora igitangaza, ibintu birahinduka. Niko bimeze n'uyu munsi, ufise ivyago je imbere y'Imana. Ibyo byose bikubabaje umutima wawe je imbere y'Imana. Kuko Yesu ntiyavuze ngo azoduta mu bihe bikomeye, oya, mu bihe bigumye Kristo Yesu abana natwe. None rero bene data, aho muri hose ku isi yose, ibyo muriko muracamwo, ko muriko muramererwa, gumbira Yesu, mugumbira uyo, mutabaze, muhamagare, arumva kandi arakora. Ryari ijambo nagomba kubibutsa ngo Yesu yavuze ngo inzira niyaca no mu muriro. Kristo agufashije muri iyo nzira uri kuracamwo, kandi
yaremeye kuzokuneshereza. Imana data ibaha umugisha mwese, amen. Ndagushimiye Kristo muri kano kanya, Mana yera y'ubutwari, wavuze ukuri, Mwami Yesu ntubesha, urakoze kuri kumwe n'abantu bawe. Mwami Yesu, abantu bari mu bihe by'umwunamo, ibihe by'ikiriyo, wakomeze, uri Imana. Kandi mu izina rya Yesu Kristo turasengeye bene data bo hirya no hino bumvise inkuru mbi y'agacavutu, bakaba batakirara baryamye, barara barasohoza umutima. Uri Imana ucecekesha ingunza, mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese, wewe ubwawe ijwi ryawe niryo tugomba kumva, ibyo ushaka nibyo tugomba ko biba, mu izina rya Yesu. Imitego yose y'umwansi, uburiganya bw'abadayimoni busubizwe kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Mana, utabara abantu bawe, uremesha abantu bawe, uvugane n'abantu bawe. Urakoze kuko uri kumwe n'abantu bawe Yesu. Abadendebukiye ubasubizemo inkomezi, wakomereze imitima yabo Mwami, uyihe inkomezi, uyihe ibyizigiro bizima. Ndabigushimiye ko witwa Imana. Nuko bana n'umwe wese, mu bankurikira bari hafi n'abankurikira bari kure, abankurikira ubu n'abazonkurikira mu minsi iza, mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kwiza kubane n'umwe wese. Ndabigushimiye mutanga bugingo ko wumva kandi gukora ibirenze ibyo ndagusabye, ni mu izina ryawe ryera Yesu nsenze kandi nshima, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi ino shene turiko turavugira ko ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha, amen.